Nakanyamuneza kenshi inshuti bagenzi mudukurikirana kuri Ayakoza TV. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mudukurikirana muherereye mu kiganiro ku ziko. Nikome hatumye Imana ngiye kukibashikiriza Kaze. Muri kino kiganiro nkuko mubibona ndi kumwe n'abatumire babiri. Tuza kuganira ku kintu citwa abantu benshi bakunze kubona bakabamo kandi aho umuntu agira amafaranga akabura ikintu ayakoresha. Rero ntarandiriye ivyo nivyo tuza kuraba muri kino kiganiro, turabe igituma umuntu agira amafaranga akabura ico yakoresha, tukaraba kandi n'ingaruka ivyo bishobora gutera mu gihe amafaranga yagumye yicaye atari karakoreshwa. Nkuko mubibona rero muri kino kiganiro sinza gutamba nirorera, ndi kumwe n'abatumire babiri. Reka ndabasabe babidondore hanyuma turaza kuduga kwijambo. Ndahera ngahe buryo bwanje, ndi kumwe n'umutumire tumusaba bidondore. Ego murakoze cyane Ayakoza TV. Je kwizina nitwa Jean Paul Ndayishimiye. Sanzwe nahereje muri kaminuza y'u Burundi muri entrepreneuria. Ubu naho nkaba sanzwe ndi mu directeur general muri societe yitwa Aid Burundi, no kuvuga aho ni mu mfunyafunyo mu majambo yose ni Area of Innovation and Development in Entrepreneurship. Mugerageza kutubwira mu Kirundi neza ayo majambo yariyo kuba tabitahura neza. Ego no kuvuga ni ikibanza ikibanza kijanye n'ubuhinga bushasha hamwe n'iterambere mu bijanye no kwihingurira imigambi. Murakoze cyane. Ngahe bafundi kumwe n'undi mutumire mu twitondora na murakoze Ayakoza TV. Nanje nitwa Nkeshimana Damas. Nkaba mpejeje muri kaminuza y'u Burundi mu gisata ca comptabilité. Murakoze cyane. Hanyuma tutarandiriye tuduge kwijambo. Duhere ngaha kwa wewe Jean Paul. Murashobora kutubwira akamaro k'amafaranga? Ego murakoze cyane. Akamaro k'amafaranga, amafaranga nkuko abarundi babivuga ni karahara mu ruganda ntibacura. Akamaro k'amafaranga rero, amafaranga adufasha kugura no kugurisha cyane canke guhanahana ibidandazwa. Ego murakoze cyane. Ego Damas avuze ati karahara mu ruganda ntibacura. Mwebwe mu bivuga kwika amafaranga afise akamaro kahe? Mu bisanzwe na jewe inyishu yavuze ni nkayo nyene, gusa no kongera ko kandi akamaro k'amafaranga ni kimwe mu bintu byankenerwa bituma ubuzima bw'umuntu bugenda neza mu kurangura imigambi yiwe imufasha kwiteza imbere muri kazoza, canke mu kugura ikintu na kiriya akeneye kimufasha mu buzima bwa misi yose. Ego no kuvuga mu gihe amafaranga atahari ku bwanyu ubuzima ntiusubira kugenda neza. Oya, ntabwo bugenda neza na bukewe. Ego Jean Paul. Jewe ku bwanje ego inyishu yatanze niyo, ariko amafaranga novuga yuko aje mu gihumbi kimwe n'amajana 960 muri iyo myaka kuduga, kuko hambere aho abarundi bari basanzwe babayeho mu gihe amafaranga atari bwaze. Mu gihe donc ico gihe bakora ico no kwita mu kinofunofu, donc troc, commerce ya troc, mu kuvuga guhanahana ibintu kubiri. Mfise ibigori nkatanga njewe mfise ubwishaza, wowe ukaba ufise ibigori, nshaka ibigori nkaca ndaguha ubwishaza nawe ugacumba ibigori, ubuzima bukabandanya. Ego murakoze cyane. Hanyuma rero tukiri ngaho nyene, urabona turiko tuvuga ku bijanye n'amafaranga. Uno munsi muravuze yuko ata amafaranga kabisa ntibimeze neza. Mbega ngomba dufatire ku kamaro k'amafaranga. Birashoboka ko umuntu agira amahera mu akabura ico yakoresha? Ego kuri ico kibazo nyene novuga ntivyoshoboka mu ruhande rumwe. Ego mu ruhande rumwe ntivyoshoboka gute? Hariho abantu baronka amafaranga menshi. Ego bidasigura ko babuze ico bayamaza, ariko ayo mafaranga menshi ugasanga yicaye ku mabanke, bamwe bakayashira ku mabanke yo ngaha mu Burundi, bakabona yuko amafaranga aguma duga gusa. Donc agiye kubaza situation ya konti akabona yuko amafaranga ari menshi, canke benshi bakayajana no ku makonte ku mabanke yo hanze. Rero amafaranga aryoha canke ateza imbere abantu mu gihe aba ariko
donc arazunguruka mu banyagihugu bariko barayahana mu gifaransa bavuga circulation de la monnaie. ntabwo ciriyemwo amafaranga urashobora kuronka ukayaronka buri cyo yakoresha bivanye n'ubumenyi buke ufise bwo kwitunganiriza imigambi kugira ushobore kugira icyo twita investissement mu kintu ti ndayashire muri iki kizokunguke muri uno mwaka uyu n'uyu ugasanga ubwo bumenyi ntabwo ufise ukayagira gutyo ugashobora kubura ikintu uyakoresha. Kuri ibyo avuze ariko hariho nk'abantu usanga avuga ati amafaranga ndayabika hariho aho bavyita ngo mu bico canke mu bifu vy'inkono kinego aho n'abatajanye mu mabanki kavuga ati ngira ndayabika no mafaranga ariko gushika mu myaka nk'itanu nzobanguze itongo. Umuntu afise uwo mugambi ariko akayabika hajya nyene uwo tuvuge yuko atagira icyo yakoresha. Murakoze dufate uwo n'umugambi ariko kwisi ya none tugezemwo mu bihe vya none tugezemwo kuronka amahera uyabika ngo nzokora ikintu mu myaka 5 ubwo ni bwabamenyi buke nariko ndavuga nari mpagiye kuvuga uba amahera ku rugero tugezemwo ubu ni kuronka 5 ukayashira mu kintu ejo bikunguka 6 bigasubira ukayashira mu kindi hirya yejo bikunguka 7 hazogera ko hashika ya myaka 5 bimwe 5 wabika bigeze mu ijana mu majana 2 ukacikora umugambi wagutse ukawukora no mu mwanya mutoya cyane. Nico nyene nashaka nshimangire no kuvuga amafaranga muri kino gihe tugezemo si gihe cyo kwicarika amafaranga ngo tugende tuyashire mu njo canke mu nkono oya. Amafaranga uyajanye kuri banke arunguka ashobora kukungukira ariko iciza so kuyagumiza kuri banki arakeneye gukora tukayashira mu migambi y'iterambere agakora niho abeshaho wewe akongera akabeshaho n'abandi. Rero muri kino gihe nuvuga yuko ibyo bintu nk'abantu baba bakibikora ibyo bavyiza babisezereye. Dufatiye ngaha nyene Damasi yahejeje kutubwira aravuze ati birava ku bumenyi buke. Wowe tukumva wavuze ko usanzwe uri umuyobozi mukuru mu bijanye no gukangurira abantu kwikorera ibintu vy'imigambi hanyuma baheze batera imbere. Hanyuma uno munsi ubwo bumenyi avuze mwebwe mu buhanyi siguriye. Murakoze cyane. No kuvuga nari nabivuze kare yuko nsanzwe nize entrepreneuria muri kaminuza y'u Burundi. Rero ni inyigisho naronse ni inyigisho zidufasha kwitegurira imigambi hamwe no kuyishira mu ngiro. Rero turavye ibintu bihari muri kino gihe ngaha mu Burundi murabona yuko n'intwaro bakangurira urwaruka kwishiriraho imigambi kutazera akazi kuri leta hanyuma bishirireho imigambi yabo kugira ngo bashobore kwihangira akazi. Rero ni muri iyo ntumbero twebwe twabonye yuko bibereye nk'ugwaruka dushitseho ikigo cyofasha kugira ngo kigishe ugwaruka gwa kino gihe kugira ngo bashobore kwitunganiriza imigambi. No kuvuga umugambi ubwa mbere kuwandika hanyuma bahejeje kuwandika bawige ko neza bahejeje kuwiga ko neza batangire kuwukora babonye yuko wunguka batangire kuwukora hanyuma utange akazi kugwaruka. Tuzobona mu misiza Uburundi bwuzuye amahinguriro nta muntu agenda arasegereza baba bandi bose byo kumarigara bica bihera ubusuma buca buhera usanga n'igihugu yitekanye nta mudurumbanyo. Ukiri ngaho nyene uvuze ko usanzwe wakurikiranye muri kaminuza bijanye no kwitunganiriza imigambi nyene. Uno munsi turiko turaraba nta mashure menshi agwiriye ariko arigisha ivyo bintu. Navuga ko ari nk'ibakowe waronse nta mashure agwiriye ariko arakorera muri ico gisata. Akosa gahatse nagahatse cyane ariko navuga yuko muri kino gihe tugezemwo igihugu canke abajeje intwaro bariko barabibona hanyuma bagaca bashiramo agatege. Twarumvise yuko hariho ishure ririko rirubakwa ikarusi
uwo mugambi ukazoba utegekanirijwe ugwaruka kugira ngo kwigishwe uburyo nyabwo bwo kwishiriraho imigambi do gutegura imigambi no kuyishira mu ngiro. Rero twebwe ntitwarindeye yuko iryo shure ribaho, ariko dushaka gutangura kare kugira kuko na nubu imigambi turakeneye yuko ibaho. Turakeneye yuko bayiriyemwo. Ego kubera ubwo bumenyi bukego buratuma kabagahaze kugira iyo migambi iranguke neza. Ariko tutibagiye nuko ari imigambi yo kwiteza imbere itarinda gusaba amashuri menshi cyane. Hari imigambi mito mito umuntu ashobora kwitunganiriza atarinze burya bumenyi bwo mu mashuri. N'imigambi minini bisaba ko utegerezwa kuba waravyize ukiga iyo migambi yo kwitunganiriza imbere nkuko mwene wacu avuze ko yavyize muri entrepreneuria. Rero hashobora kuba ico kibazo kihari mugabo n'umuntu atarindiriye kuzoshikira iyo migambi minini arashobora gutangura kuri iyo migambi mitoyi akagenda aragira kunguka mu bwenge ico twokwita evolution akazoshikira ya migambi minini ubumenyi bwarisununuye atarinze kuvyiga mu ishuri. No mu Kirundi baravuga bati buke bushikana umusiba ku mutima. Rero gutangura ku tuntu duto ku migambi mito ico mu kinofunofu twita les activités génératrices de revenus ni ikintu ciza cyane. Rero ito tuntu duto turashobora kutugeza no kuri ya migambi minini tuba twifuza kugera. Aravuze ikintu gikomeye cyane Damas, yavuze ati uravye imigambi kogwa hari imigambi mininiya hakaba n'imigambi mito abantu boherako. Uno munsi uri kuraraba kuko ndibaza ko abantu bafise amafaranga si abantu bafise amashure menshi. Hariho n'abantu bahariya ruguru hariya nyene hariya muri ziriya ntara zo hagati mu gihugu usanga bafise amafaranga bagahitamo kuguma bayabitse. Abo nabo ko ubwo bumenyi kwiyumvira gukora imigambi harimo n'abatakibishoboye bivanye n'imyaka bagezemo kandi bitagikunda ko baja kwiga ngo bige iyo migambi. Ajya amafaranga bafise hajya mu rutara nabo bagira ko babigenza gute? Ajya amafaranga barashobora kuba batagishoboye kuyakoresha. Ariko umuti nababwira siko yicarika. Egera hajya mu kibano Uburundi bufise abashomeri batari bake. Ushobora kuja muri bajyanye bagakoranya 10 ntashobora kuburamo umwizigirwa bakamuha kuva kuri bakabanka 10,000 100,000 tanga urukoresha yo ukwezi guheza uzozana inyungu yicanka umwaka ni wahera mwungutse muzogaburaya mu mpaya akareka kucareka ya mafaranga yiwe akayaha abantu bagenda bagakora nayo mu nyuma bakamuzanira inyungu nkeyi akaba ari parungukisha ya mafaranga atayagumije yayicaritse hahandi. Nuko ikintu nagira nunganire ko no kuvuga murabona yuko muri kino gihe hariho ibyo twokwita amashira hamwe agwiriye ku mitumba ahantu hatandukanye mu gihugu cyose. Rero uyo muntu baca umugani mu Kirundi ngo tubiri tuvurana ubupfu kandi umutwe w'umwe ntiwigira inama. Rero uyo muntu arashobora kuja hamwe n'abandi bakaja mu ishira hamwe hanyuma ayo mafaranga yiwe akayashira mu ishira hamwe bagashobora gukora umugambi kuko mu ishira hamwe haba hari hamwe abantu bafise impano zitandukanye haba harimo abize bashoboye gukoresha ayo mafaranga neza hanyuma igihe kigeze bikamuzanira amafaranga mugabo ayo mafaranga ntagume yicaye ntacari karakora. Ego murakoze cyane. Hanyuma kuba dusamiye hagati tubibutse ko turi kutuganira ku kibazo kijanye n'umuntu agira amafaranga ariko akabura ikintu ari buyakoresha. Hanyuma twegeye imbere kandi hariho abantu usanga afise amahera ibi muvuga by'imigambi ahavuga ati ayirya amafaranga yanje ubwo no yatanga nkinjira muri urya mugambi kanaka hamwe yohomba vyogenda gute? Kuko ndibaza ko abantu benshi ico kibazo baragifise banka gutangura kubera avuga ati ejo ndashobora guhomba vyose nkaburiramo. Damasa abo bantu birabaho ivyo birashika? Ivyo birabaho cyane gose. Birabaho umuntu akagira ubwoba bwo gutanguza umugambi agashyiramo amafaranga yiwe. Ariko arashobora kuyabika agasanga ya mafaranga umwaka uraheze nta na 10 giyongeyeko iki cyakiza kumutuma nawe ashobora kuinvestiza. Nimwe navuga kare turavye Burundi aho bugeze ubu. Arashobora kubona ubundi mugenzi we bari kumwe nawe
yatinze akayashira muri akainvestisa akazabona mu mwaka umwe yaduze aguze ikindi kintu bwabwo bayarafise buraca buherana bagashobora kuza kwinvestisa muri ayo mahera muga byo gutinya benshi urasanga babifise mu kirundi bavuga ngo kwibuka kwifuka bwake ego canke ngo gutora ibuye imisore yagutse ego ariko ikintu nagira nongereko ego mu bisanzwe niko kamaro k'inyigisho zo kwitunganiriza imigambi kuko iyo ukoze projet iyo ukoze umugambi ukawandika uriga ko uwo mugambi uzokunguka canke utazokunguka ibyo nibyo bituma bigukuramwo ubwoba kugira ngo amafaranga yawe uyarekure aje gukora muri uwo mugambi rero ibyo bintu byinshi byo gutinya kenshi usanga biri mu bantu bize mugabo uzorabe abantu b'abakomersa ntibatinya abonye ikintu arashiramo amafaranga kandi akazabona kiriko kiragenda neza ariko abantu bize cyane nibo bafise ubwoba bavuga ati hamwe no shirayo udufaranga twanje tugaca duhomba urumva ni rero entrepreneur canke sinzi ko ntondo ndakivuge mu kirundi gute umuntu yikorera ibyiwe cyangwa umuntu yishirira yitunganyiriza imigambi n'umuntu atategerezwa kugira ubwoba na gatoyi bava mu kinofunofu un entrepreneur doit prendre risque yemera ibyoshika byose yego yemera ibyoshika mbere hariho n'akantu bugasanzwe gahari kavuga entrepreneur ni nkujya muntu akorotse mu ndege agakoroka nta mutaka afise urya w'indege hanyuma mu kiringa ariko arakoroka akaza arakora uwo mutaka ariko arakoroka hanyuma akaza gushika hasi uwo mutaka yahejeje kuwukora abandi nabo ngo ni umuntu abona amavantage aho abandi babona ingorane gucanke nk'igihe bien sûr ijya ngorane akayihinduramwo avantage ego ndamasi nawe ni kubibona mu bisanzwe byavuze nibyo cyane umu-entrepreneur ni umuntu atangura buke buke ni nk'ingazi kuduga ku ngazi urahera ukaduga ingazi ya mbere iya kabiri iya gatatu aho hose ingorane zirahari ariko izo ngorane nizo zigutuma nawe ugira ingufu ugatora inyishu iyo nyishu ikavamo inyungu no kuvuga bamwe bavuga ati jewe mfise dukeyi sinokuba kudutangurza abo mwebwe musanga ivyo bo biheba bagahera kuri iyo ngazi ya mbere akaduga ku ngazi ya kabiri iya gatatu ego urashobora guhura n'ingorane ariko utatangwa izo ngorane ntuzozibona inyishu ntuzoyibona icambere ukora ni gutangura kuri iyo ngazi ya mbere ukaduga ku ya kabiri ugahura na za ngorane ukazitorera umuti hama inyungu ikaboneka amafaranga akaronka izo ngorane nyene nizo zigukomeza yego murakoze cyane hanyuma dutere dusozera kino kiganiro cacu hanyuma Jean Paul akamo ku bantu bafise amafaranga ariko bakenera kuguma bayicaritse bayarabaraba ni akahe mu misogonde 15 kugira ngo murakoze cyane murakoze ku bantu bafise amafaranga bakabandanya bayicaritse no babwira yuko sico gihe tugezemo igihe tugezemo ni igihe cyo gukora cyane umwanya twataye tukawuriha kwiruka ababona badafise imigambi yo kuyakoresha nibayashire mu makoperative mu mashira hamwe baje hamwe n'abandi hanyuma abantu bakore tubiri tuvura n'ubupfu urashobora kuba ufise ubwenge ukerabora umugambi neza ukawukora mugabo ukaba nta mafaranga ufise hanyuma wa wundi nawe adafise umugambi akaba afise amafaranga agaca azana ayo mafaranga uwo mugambi mugaca mushira mu ngira murakoze cyane Damasi we usanga akamo ko bakaye kugira ngo ntihagira amafaranga aguma yicaye ahubwo aje mu bikorwa bituma umuntu atera imbere uno munsi canke ejo ugasanga yageze ku rundi rugero anje akamano batera nuko nababwira ko amase ya kera ntagiho mu rutaro ubu amafaranga mu gihe tugeze nk'amafaranga sayo kwicarika ngo umuyarabaraba ngaho amafaranga ni kuyashira mu bintu ugakora akaja mu cyo bita asirikirasyo agakwira mu bintu byinshi agashobora kuzana inyungu mu mwanya muto tukareka ijya ngendo ya kera yuko umuntu yaronka amafaranga ibihumbi ugasanga arakuje nk'inoti nk'amajana
nk'atanu ayabitse ngaho atakintu ariko arakora. Iyo ngendo yararenganye ntayo twaba tugikorera ko mu Burundi bw'ubu. Murakoze cyane inshuti bagenzi namwe ariko muradukurikirana kuri Vyose TV. Twariko turaganira muri kino kiyago cacu n'abatumire ku bijanye n'umuntu ashobora kuba afise amafaranga ariko akabura ikintu ayakoresha. Aha niho kino kiganiro cacu kirangiriye. Murashobora kuba namwe mufise intererano, turabasaba ngaho munsi muri commentaire mutwandikire tuzobasubitsa. Hanyuma dushimire cyane abatumire baduteye iteka bakitaba kino kiganiro. Jean Paul turabashimiye. Twizere ko n'ubundi munsi tubikoze ko muzotwitaba muri Vyose TV. Yego murakoze cyane, ndashimiye Vyose TV. Kandi n'ubundi munsi muzodukenera turahari kugira ngo tuzoze dutange intererano n'ivyumviro byacu. Murakoze cyane. Murakoze namwe Damas, tubashimire kuba mwatwitaze muri kino kiganiro. Murakoze kudutumira muri Vyose TV n'abadukurikiranye bose. Tukaba tubashimiye n'igihe muzosubira kudutera kamo tuzoza tutanga intererano kungene byoge nivyo kwitoganiza imigambi. Murakoze cyane, ariko hatunga Imana yari yararemesheje kino kiganiro naho utaha.